Ubwo buryo bwo kwiyunguruza butozwa na Ntakarutimana James umukuru wa zone Ruziba bungana n'amafaranga 100 ku rugo rumwe rumwe kandi kundwi. Amasoko ya RP aho muri ako gace ka komine Mugina mu ntara ya Cibitoke amenyesha ko iyo zone igizwe n'ingo zirenga ibihumbi 6. Umuntu agerageje rero kugereranya amafaranga uwo mutegetsi y'akabanyagihugu yoba arenga miliyoni 2 n'ibihumbi 400 vy'amarundi ku kwezi. Nkuko abanyagihugu bo muri zone ya Ruziba babisigura, imvu yatanzwe na Ntakarutimana James ntiyumvikana na gato ngo kuko akarere atwara atari kanini cane kandi atangendo uwo mutwara asanzwe akora zosigura ayo mafaranga. Uyu ni umwe mu banyagihugu baba muri iyo zone. Angendo agira uretse kuja kw'ikomine naho kuva kuri zone gushika kuri komine Mugina na mahera 1000 kugenda no kugaruka yotwara nka 2 ahaja n'ahantu hasanzwe kweri n'ahantu hasanzwe imitumba nayo imwe nkaje nko Mutamakombe abatatu nawe agiye n'imodoka wenda guca mu Rugombo atagenda n'amaguru kuko n'abarabara biri direct atake mu Rugombo rihuza Mutamakombe na abo banyagihugu bavuga ko iruhande yuko ayo mafaranga asabwa na Ntakarutimana James arongoye zone ya Ruziba ari umurengera ngo ntibanatahura ukuntu bategekwa kurihira itike ryo kwiyunguruza umutegetsi leta yashinze kurangura amabanga y'igihugu. Ni mu gihe abo banyagihugu bavuga ko basanzwe bugarijwe n'ubukene be n'inzara bidasanzwe inyuma yaho urubura gononeye igice kitari gito cibitegwa bari barimye gushika bakaba atamutegetsi n'umwe arabagarukira. Ku ruganda rwa RPA rwasubiye kurondera Ntakarutimana James arongoye zone ya Ruziba hamwe na Julienne Ndayihaya musitanteri wa komine Mugina ariko twabakenya.